Majamake Pamoja Festival intumbero yayo ni ugushira hamwe abanyafrika bose mu gutanga bite ngo message canke ngo ubutumwa bwiza bwo kuja hamwe bw'urukundo n'umunezero. Majamake biciye mu muziki, biciye muri mutugenegene n'abana kuda kwita mu tugenegene bita ngo ibintu biduhuza n'umuziki, ivyo ni byose bidutuma duhura. Pamoja ni imbono nini ya cyane gose, ngaha turi kuri 0.000011. Ibintu jewe mbona nakugize gicapo, je mbona Pamoja ibe festival igira indwi. Musi wa mbere tugira reggae, wa kabiri tugira hip hop, wa gatatu tugira rock, wa kane tugira kirundi, igisirimba. Saturday nyene ikintu kinene ya mbona abantu bavuye muri Canada, abaye diaspora baje kubera Pamoja. Hari amatenti kuri Tanganyika, kuri beach, abazungu, abanyamerika, abajamaica bose baje ngaha mu Burundi guhimbaza Imana kubera ikintu babonye ngaha. So ni wewe you remain to judge for yourself. Urabona twashitse, we haven't reached tuko turakora. Yes, hariho itambuko twagize. Je nabonye abantu ngamura bicaye ngaha, nabonye nabandi bajene bicaye inyuma, nabonye Kim Said ariko arasohora indirimbo shasha, nabonye ama event ariko aratera imbere kubera ibintu batwigiye ko niyo biramu munezero. Nabonye wowe mu journalist yatanguye muri 2016 ubu 2025 ubandanya mu bikorwa biwawe kubera nakuhaye opportunity biranezewe. Nabonye umuntu umwe, one person yembeye Yesu Kristo, ndabibandanya. Akabijya kuri festival nuko para y'umwaka gusa, mugabo akabijya kuri Pamoja nuko ni uko guhura. Urabiravye n'ingene isanzwe ikoze n'abafise imitaha tandukanye baza guhura. Ni wowe media X yeho na media Y, ni ufise imitaha sanzwe akora amazi yawe n'undi. Niko guhura n'umu artiste umwe umurimvyi avuye muri iki gihugu aho n'umu artiste nakanu ko guhura n'abandi kugira dushobora gukora ikintu kimwe. Bonjour, je réponds au nom d'Enoch. Enoch Willem, je suis artiste gospel. Bonjour, je m'appelle Geoffrey, la fondateur, visionnaire, team leader Pamoja Festival. Yeah. Bon, Nanjini Kim Said, mon businessman, mon artiste, Ibagiye gushira ko ibintu byose atwaye byinshi gushira bitwa Irving uragahiye benshi bazi kuzina rya Mula, kandi ndi wafasha muri team ya Pamoja Festival. Wa mbere na mbere ndashaka kubashimira mwese amashirahamwe atandukanye, ama media atandukanye, abaparteneri bacu bose turashaka kubashimira kuzanga kudushikira, n'abaparteneri bazanye abartiste cyane n'abartiste babonye vision bakayishigikira, kandi tumeze igihe cyinshi tuko turakorana. Iyi ni edition 10th edition ya 10. So ndio numva mfise umunezero mwinshi cyane. Nicaye ngaha kabona Kim Said, kabona Mula, nabonye Enoch, kabona nyene ugwaruka rw'abajene bafise imbono kazoza niko babivuga. You know, nukuchize taking our country forward. Njewe ndi muko w'Abarundi, so ikirundi ndakivuga buke ndakizi ndagerageza, but nzobivanga nyene the way I'm able to. So wa mbere na mbere ni kushimira abaparteneri bose, all of you who have supported us, not only kwi edition but ama edition yose kuva kuyambere kushika kwiyi 10. Turabashimiye cyane, kandi ibintu bizo ubona abantu benshi ayandi mashira hamwe rahaza igatufasha kubikorwa, abandi mu mahera, abandi mu byumviro, abandi mu even no kupataja gusa nako no gushirikira namwe aba journalisti. Iyi vision is very important to you. Ndibuka hari mashira hamwe menshi yatanguye kuva mu gitatanguye, aba journalisti benshi bavuye mu bikorwa tuko turakora. So turabishimira Imana. Cyambere na mbere ndashaka ndabahe history ya Pamoja, nibaza hari abandi ubundi bwa mbere kubyumva cyangwa kubibona. Pamoja ni vision yatanguye kuzana abanyafrika
nijo gituma ijambo yitwa pamoja. Pamoja mu Kiswahili ni together cange sisi yote pamoja, twese rimwe. Si Burundi gusa but ibihugu bitandukanye, abaparteneri bashoboye kuza, abartiste batandukanye, nyene gufasha ugwaruka, si ugwaruka gusa, amafamile, imiryango, abajene, abapapa, kuhimbaza Imana. Kandi hariho uburyo bwinshi bwo kuhimbaza Imana. Hariho kuhimbaza Imana ibintu byerekene muziki, kuhimbaza Imana mu bikorwa bikora. Bibiliya tuvuga mu bikora byose bikore nkabikorera Imana, atari karabikorera abantu. So nibwo mutima tufise yo kuhimbaza Imana mu ngabire Imana yatuhaye. Njewe Imana yaramaye ingabire yo kuzana ama evenement no kuvuga ubutumwa. No ndi amoso an artist acapa. So ibi byose nabikiza hamwe kavuga ndashobora kubikoresha gute kuhimbaza Imana. Kandi umuziki ni ikintu kihambaye. Music is very important. Music il influencer generation. Nijo gituma njewe ngomo pasteri w'abajene nacize mu gukoresha umuziki ku influence community, kandi nabibonye cyane positive music kuhimbaza Imana no kwindura karere. Umuziki urahindura karere. Mwebwe bazi bimwemu, Bibiliya ivuga the Lord dwells in the praises of his people. Igihugu canke gisagara kifise imwemu zitari z'Imana canke indirimbo zitari z'Imana, hariho umwemu atameze neza. So n'uyu irishavu canke iyo passion yo kuvuga turashobora gute twewe n'ingabire Imana yatuhaye kuraba ingene turashobora kuhindura atmosphere mu ndirimbo, mu activité, ma evenement, papa arashokuza, mama arashokuza, n'abana bakaza bese bakajohera hamwe no kuhimbaza Imana. So kuduza amaboko gusa but no gutamba, no gukoresha ingabire zitandukanye. Kandi wabonye evenement yacu amashira hamwe menshi arabenefita. Hariho umujeni agira brusheti, hariho umujeni agira imikino y'abana, hariho umujeni avuza battery, hariho umujeni adandaza sambusa cange Rolex, hariho akuri imipira. You know, everybody it's a whole ecosystem of. So an event is just not only music, si muziki gusa. It's an ecosystem. But njewe, one of my main reasons is to inspire a generation. To use ibintu fise Imana yamaye to inspire a generation. Njewe Imana yambaye ingabire yuko organize ibintu. Nawe Imana ari ingabire yakuhaye. Iyo ngabire urashobora kuyikoresha to inspire a generation. Kandi twarabibonye mu myaka 10 iheze. Kandi turabishimira Imana, nitwirata turaratira Imana, tukavuga Imana ni wowe watushobojeje no gukorana hamwe. Pamoja has shown that there is power in teamwork. Kandi kini kitangaza ipamoja kenshi n'abajene b'abarundi bakiramo amaboko. Aba volunteer tuba tufise nk'aba volunteer 200 volunteers. Aba volunteer batufasha kwibi bikogwa. Abandi batanguye amashira hamwe atandukanye, abandi bariko barakora akazi katandukanye bivana experience bakuye muri pamoja. Harebe ikindi kibazo bambagije ngaha, the milestone highlights of 10 years. Uyu theme y'uyu mwaka every year mutukurikira kuva wa mbere tuba tufise a theme. Pamoja ya mbere yari dream big start small. Tangura buke buke, rota kinene ya cyane but tangura buke buke. Mu buke buke wacu niho turi ngaha. Niko bavuga a journey of 1,000 miles begins with one step. Sinzi mu Kirundi turashobora kugenda muteya, but niyo mbono tufise yo kuraba nyine ushobora kutangura buke buke, you know, ukaguma ukora kiramo intege, don't give up, persistence, resilience. Kandi niyo message ndashaka kutanga abajene cyangwa ofisi indoto. Ndazi kenshi muri Africa turi mu bintu bigoye, njo gituma ubona amatheme yacu yose it's for encouragement. Shiramanga, dream big, munezero nangere. I forgot another smaller, you can help me on that. Amatheme yose turondera no kufasha nyene kuraba nyene turashobora kuinspire abajene kushika. Kandi mwibi bintu tukoze harimo ama challenges menshi cyane. Ibyo murashobora kutubibaza, but I'll ask Mola, do you have anything to add to that? Just ndashaka kumushimira. Sinzi ko abantu bashobora kuzokurikirana entertainment muri general canke ibintu byose byerekeye kuorganiza ama evenement. Hariho some evenements amara imyaka 5. Turafise yaho usanga muri ecosystem yacu ije dukora bimara imyaka 2, 3, 5. Mugabo ikintu iyo kirenze imyaka 5
yagize ku rundi rwego rero sinzi kumurabira n'amafestival make cyangwa amahiganwa make ngarukamwaka agera kuri edition 10 mwazogira amagere recherche zanyu rero ndashaka kumushimira kuko nko yavuze ati hariho ama challenge menshi ego arahari ariko ndashaka gushimira kuko ino ndoto ni indoto gusa nko yavuze idafasha gusa abariko baraza bari kuri scene aba artiste canke abariko bafite ivyuma bituma aba artiste bakora hariho n'abajene benshi bariko bariga gukora ama evenement bariko narota avuga ati eko ibintu nkora si ubusazi ni ibintu bishoboka gukorwa rero ndashaka gushimira cyane ino vision nshimira cyane n'abantu bamwe bari directement cyangwa indirect bashoboye gushoboza kugira bibe ibyo ndabivuze ni kubera iki ni kubera ama platform nkaya some platform gusa ahesha atanga benefits ku gihugu ariko nabene gihugu kuvuga ko murundi wese ahari iyo bavuze ngo kudarapa niko dukora koresha iyo tubonye evenement nk'iyi festival nini cyane itari gusa iraba Barundi gusa irimo Tanzania umuganda mu Kenya mu Nigeria aza akaja ahantu ni ikintu cerekana yuko hari umuntu muri sous region ikintu ciza cyane muri collaboration yo nashaka kubishimira hama nongera ko kano kanvuga ngo cyane saba aba journalist mushikana ino nkuru kure mudufashe kuko turakeneye amahistoire mwena y'inspire la nouvelle génération biri facile yuko dushobora kubona umuntu agize imyaka ingaha akora ikintu twumengo wadukeneye bashasha ubu turakeneye no gushimira abakoze imyaka iheze turakeneye kubashimira kuko ibyo barakora bishiraho fondation kwazokurikira rero nashaka kubashimira mwebwe rero muvuga ngo je personnellement no vision yashikanya ahantu hanini cyane ku buryo bwaho ivyo nkuru no munsi ndabikesha pamoja rero nashaka gushimira ati nimwe muri abandi banakora interinege cyane nshimire Hosira Mirego kuko gushigikira kintu gikorwa si kintu gisanzwe ni kintu gisaba yuko ufata risk hame risk naza yuko turi ngaha byose tuzoronka benefits yayo ndashaka kubashimira rero ino mboro simbono gusa muri mu Burundi imbono yo muri Afrika gushira abantu hamwe turamaze gukora ama collaboration mesh abakizi baza kutubwira peut-être avuka muri ino mbono turamaze kubona Victoria Steam connecta n'abatitse bandi turaza kubona ba Prince tukubona meme na Kim Said hatandukanye tureke gusa iyo tubonye ngo ama collaboration ndirimbo ikoze iyo ubonye mu artiste aje hano haraho iyo basangiza ubumenyi mu Nigeria aho uye mu Kenya bagahura n'umuganda bagahura n'umunyarwanda bakicana hamwe ku ndirimbo hariho experience ikura rero ndashaka gushimira hari ibintu byinshi bikoreka ahatabona kandi bifite impact nini cyane ku muziki no kuvyo dukora misi yose ndazi ko dukora ngo ivyunguka birafise imbuto iterwa rero pamoja n'imbuto yatewe aci imyaka 10 uno munsi igira ishike kandi kure cyane rero murakoze cyane aho nshaka kuvuga nta byinshi ngira mvuge kuri pamoja ni ikintu caje hariho vide mu ma evenement ngaha mu Burundi ndanabashimira gose kuba barashoboye no kuduha ego baba bakeneye aba artiste ariko nabone ni platform nziza ku ba artiste kugira bashobore kumenyekanisha ibikorwa byabo nkuko murabivuze kandi ni aba artiste bakoze kera byari byiza ariko hariho akantu nagira mvuge ibintu by'umuziki ngaho iwacu nta mahera birimo please artist bene wacu nkanje let's support this pamoja tuyifashe hama igere kure ishike no ku ndoto yabo yes ibyo nashaka kuvuga. Avant tout, j'aimerais remercier le journaliste de vous être déplacé. Remercier aussi l'organisation. Pamoja, comme mon grand frère Kim Said l'a dit, c'est vraiment une plateforme qui nous aide, nous les artistes, à nous exprimer. Vous savez, les artistes, c'est une chose d'avoir quelque chose dans ta tête. C'est une autre chose d'avoir une plateforme où tu t'exprimes, où tu donnes ce que tu as. Et Pamoja est venu au moment opportun pour nous les artistes. Comme c'est dit, c'est Pamoja, c'est ensemble. Et je crois que nous devons le faire ensemble. Nous devons le faire ensemble, le journaliste, l'entertainment en général, soutenir cette œuvre. La plupart des choses, le pasteur Jeff l'a dit, je suis tellement convaincu et aussi remerciant parce que c'est vraiment, on dirait,
résilience. Il y a cette chose que le mot qui revient souvent, résilience. C'est bon de faire une chose première fois, deuxième fois, troisième fois, mais arriver à la 10e édition, c'est donc une vision avec qui on se bat. 2020, il y avait Corona. Presque, on n'était même pas convaincu qu'il y aura quelque chose qui va nous réjouir, qui va nous rassembler ensemble. Mais il y avait cette vision qui était forte jusqu'en décembre, on a fait Pamoja. Pour vous dire que c'est quelque chose qui est à cœur, c'est quelque chose qui bénit tellement de gens, tellement de jeunes, tellement de pères et de mères dans la communauté. Donc, soutenez. J'invite vraiment tout le monde à venir, j'invite tout le monde à venir se réjouir et que Dieu vous bénisse. Je pense que la question sur toutes les lèvres est pourquoi choisir Pamoja? Pourquoi soutenir Pamoja à Miracle Africa? Je pense que la réponse tient en trois lignes. Hario, l'importance sur la jeunesse. L'impact Pamoja c'est sur la jeunesse. Moula Yabigalutseko. Je pense qu'on voit toute une génération. Il y a Kudze, n'a pas Pamoja. Il y a Redzwe, n'a pas Pamoja. Hama Sohowe, n'a pas Pamoja. Donc l'importance n'a effet positif ici sur la jeunesse. C'est indéniable, c'est aussi la portée internationale liée au festival. Ce n'est pas qu'un événement local, c'est un... Comme à ma nationalité, il y a une table, c'est incroyable. Donc il y a aussi ce qui est nous, sur le fait que c'est un événement rassembleur. Et un événement rassembleur, il y a aussi nos objectifs, il y a qui nous gihugu cacu cyo kwishira enfin to be on the map, to be known for something good, which is also what we are striving for in Miracle Africa. The last one, c'est le message positif. Je pense que niho haniniya du supporting as Miracle ni le message Pamoja itanga. Ce n'est pas que juste la musique, mais quel est le message derrière cette musique? Est-ce que ni unissent les peuples? Est-ce que ni himbadzimana? En fait, c'est ça. C'est exactement sur ce point-là que Miracle vient comme soutien, mais ça donne aussi le sens au soutien. Hamario n'abandi ba partenaire, peut-être na seri twa seru ki uno munsi turashaka kuvuga Yohegwa Plus, turashaka kuvuga Buja Events, turashaka kuvuga Cleancept, turashaka kuvuga Sandy Products. Des gens qui nous ont accompagnés à JICO, qui nous ont accompagnés depuis l'année dernière, nous qui reviennent pour soutenir nos visions. N'abandi peut-être que bagiye mugabo bazoronka umwanya tuzoronka umwanya kubashimira en temps voulu. Et nivyo on our behalf. Ariko reka nishure nk'umuntu yashoboye yacitse ngo canke yaciye muri ico kintu cyitwa Pamoja. Sivyo basavye ngo mu Kirundi agerageza mvuga Kirundi ko ndakizi. Nakuri ko sana mu mutwenga kugira bice vyoroha. Ego reka mvuge ngo iyo mu Burundi canke muri aho turi abantu barakenerwa cyane ko baronka ahantu bashobora kwerekana ibyo bazi gukora. Rero je ndavyibuka yuko tugitangura inomboro agidusangiza byabigoye dabo kwanza kubona ahantu ushobora gukora ivyo ukunda. Dufate uri umuririmbyi hama kugira ngo utabare gatonya twari tuvuye mu bihe bitari byoroshe muri 2015 hama na bikorwa byinshi ari bihari. Rero umuntu tubwiye ngo azanye festival canke ahuza abantu kugira baryoherwe basangirirwe hamwe ibyo buzima byabahaye byari bigoye kumva yuko ico kintu kirabaho kesha kuba gihari. Rero navyibuka yuko tugitangura umuntu wese agitangura gukora yararondera ahantu nikinshoboye gukora. Ari umuntu atamba bagati ndashaka gutamba, ari umuririmbyi, ari usanzwe ategura bagati ndakeneye kwiye gutegura. Rero kimwe mu bintu jewe no kwishimira nk'umuntu yaciye nuko ni kibaza ca mbere kikwigisha mu mwanya mutonya uburyo bunyaruka ingene ushaka wiga gutegura wiga gutamba ko muri ko namba ari ugambira utamvye nankarorero ku mutamvye canke uririmbyi uza kwesanga uri kubona umuririmbyi amaze imyaka 10 abikora. Rero umva ko mu kanya gatonya cyane usanga umwigiye ko murahura muri kicarana usanga umwigiye ko mu kanya gatonya ugasanga ukuze mu kanya gato cyakintu ukwize imyaka 3 ucize mu ndwi imwe kwera uri kurabona ico no kwita ngo kuburi hafi y'umuntu afise ivyo bintu ushaka kwigako. Majamake Pamoja Festival inombero yayo ni ugushira hamwe abanyafrika bose mu gutanga bite ngo message canke ngo ubutumwa bwiza bwo kuja hamwe bwo rukundo n'umunezero. Majamake biciye mu muziki
biciye mu tugenegene n'abana kuda kwita ngo tugenegene bita ngo ibintu biduhuza n'umuziki ivyo ni byose bidutuma duhura akabijya kuri festival nuko apara y'umwaka gusa mugabo akabijya kuri Pamoja nuko ni uko guhura urarabiravye n'ingene isanzwe ikoze n'abafise imitahe batandukanye baza guhura ni wowe media X yaho na media Y ni ufise imitahe asanzwe akora amazi yawe n'undi niko guhura n'umu artiste umwe umurimvyi avuye muri iki gihugu yawe n'undi mu artiste nakanu ko guhura n'abandi kugira dushobore gukora ikintu kimwe kuko urazi kwikorana biroroshe umuntu agenda kuri kungana nyaruka cyangwa agenda bukebuke ariko gukorana n'abandi birafise ibindi bintu bizana mu mwanya umvume ngo mukumugera bukebuke ariko iminsi igiye murabona yuko mu byo mwatetse byoshe ko mwagire muratanga umwe wese ivyo ashoboye hamanya cyane nko anyibukije ati umutima wa Pamoja nuko turetse yuko arguza abantu ni kuvuga ubutumwa bwa Kristo rero nico bwe duhagaze ko rero ni kenshi mwaraje mwarabibonye biciye mu kuvuga ubutumwa imbere kuri scene haje imbere n'abandi ndani batariko batamenyekana mugabo babwirwa ubutumwa rero umutima wacu n'ubu nuko abantu bamenya Kristo kuko Kristo niwe nyishu ku bibazo by'u Burundi na Afrika ego watubwira ku déroulement y'igikorwa inzogenda kugira ngo abantu bashobore kumenya nimba bashobora kuzanya izo ntego contribution yabo aba présence cyangwa alors ndaza guhereza chancela kintu ko kuvuga kuri ico kintu mwereka mvuge ngo reka mvuge kantu acavuga detail kuri ce déroulement Pamoja yamye imeze nka ndakire kubweja mu kintu naza kumfasha experience ni kintu ubumenyi hano uburambe muri experience mugabo ikintu experiment ikintu ubamwo singene gisigura muramfasha navyo ko kintu tufashanye cyukiraza urakoze fijance biko biraza mugareka mvuge ngo ni ico gikorwa ni evenement cyangwa ni ikintu jamwo atari gusa kuraba ari imbere bagiye kwaririmba ariko ni kintu igihe cyose evenement ikorwa cyangwa yubakwa mu buryo bwaho umuntu yinjiye kujya mu muryango kuva ku muryango gushika yinjire araba artiste araba aririmbye sindiko mwaje l'année passée Mirego yarakoze ikintu kinini cyane umwana arasana kinira umuvyi arasana yicara hari ahantu baza kwifotoreza bahamwe ni ico gikorwa gituma umuryango ushaka kugererwa hamwe iyo tugize ibiteramo usanga ari abavyeyi gusa usanga ari abana gusa mugabo Pamoja guhuza uwo muryango papa mama n'umuvyeyi bashobora gurana hamwe bagashobora kugererwa hamwe rero Pamoja nicitanga muri uwo munsi rero nakanange acatanga ama detail nuko Pamoja izoba ku munsi wa Mungu le 3 baza kumbabara ingene mvanga indimi nuko nyene le 3 août 2025 kuri venue ni jardin public tuboneyo n'akaryo ko gutera kamo abandi banyamitahe canke abifuza gushigikira kino gikorwa haracari umwanya turacabarindiriye karibu cyane giye twiyumviriye ku mafaranga umuntu yotanga twiyumviriye pana ku muntu umwe ariko ku muryango naho twavuze ati 5,000 by'amafaranga y'amarundi antuka ntiwoza wenyine wotumira n'umugenzi cyangwa ugatwara umuryango wese mukajana ego donc 5,000 by'amafaranga umuntu umwe amafaranga y'amarundi wambiye why do we do what we do kubera iki tukora what we do why do we keep doing what we doing je nabonye abantu ngamura bicaye ngaha nabonye nabandi bajene bicaye inyuma nabonye Kim said ariko arasohora indirimbo shasha nabonye ama event ariko aratera imbere kubera ibintu batwigiye ko niyo biramu munezero nabonye wowe mu journalist yatanguye muri 2016 ubu 2025 ubandanya mu bikorwa biwawe kubera nakuhaye opportunity biranezewe nabonye umuntu umwe one person yembeye Yesu Kristo ndabibandanya uwo no mutima tufise niyo resilience ifise abantu benshi barakubaza harimo umuhombo mwinshi kubera kino bihagarika nusho kuwira ifi ereme kuja muri Tanganyika kuba muri Tanganyika jewe ndi muri muhamagaro wanje Mana yaramaye umuhamagaro kandi nubo buremere mfise kuweyo vision imbono Imana yamaye so nabonye umuntu umwe yakiyakakiza cyangwa umujene nowe mujamaka afata kamera yiwawe ari inyuma yiwawe afata kamera ubuzima buhindutse nduva njewe ndiko ndakora umurimo wanje ndiko ndafasha ndiko ndakora ikimana yamamaganye nabonye business yatanguye kuri kumwe ari abajene batanguye security ari abajene batanguye ama media
ari abajene bariko barakorana mu mashirahamwe atandukanye kubera ibintu twize. Nabonye collaboration, Kim said yagize collaboration n'umuganda no Nigeria, numva njewe ndikunda I'm fulfilling my purpose on earth. So iyo niyo the reason why. So kenshi tukorana n'abartiste benshi, abantu benshi baravuga pamoja niyo Burundi gusa. Iyo narrative ndashaka ndayikureho. Burundi is international. Burundi iri mu gihugu bindi bihugu. So we cannot downplay ourselves and play local only. Tutegeza kuba with a global mindset. Sinzi mu Kirundi tubivuge gute. Ivyumviro bitari byo mu Burundi gusa. Burundi gusa. But a global mindset that umujene cyangwe umumama w'umuri Kenya arashoboka kuza kuri pamoja, kandi tuba tufise abashitsi kuva mu bihugu bitandukanye. Uyu mwaka tufise umu-artiste itwa Rehema avuye muri Tanzania, nawe n'umugenzi ashaka kuza gushigikira igikorwa. Tufise aba-artiste local, tufise Kimse, tufise Enoch, tufise araha n'abandi artiste tuko turavugana, nituraheze miyago kubera it's a process. But hariho benshi twifuza Victoria's team ize, twifuza Upendo ize, hariho abartiste benshi twifuza. But uko Kim said yabivuze araha inoti yabaye inoti yimisi, but that won't stop us. That won't stop us from doing what we need to do. But hariho aba MC benshi cyane sinzi ari he, aba hype man twatanguye movement nshasha, aba DJ. Kera nga mu Burundi aba DJ bari bakeye, ubu aba DJ basigaye bari benshi cyane kubera bariko bariga ibintu ko turakora. Hariho mu hype man ngo ngaha bakora umwana w'Imana, uyu n'umuntu akijijwe cyane gose dazi, kandi nawe n'umu MC. Hariho MC movement yatandukanye, kandi evenement zahindutse cyane kubera iyo experience tuzana y'abartiste. Bashaka kumubaza genda kumavi umwana afite ingeso. So ibyo nibe bintu tuko turakora, niyo nyumbiro tuko tukakora ibintu tuko turakora. So that is the reason. Hopefully I've answered it very well. Okay. Gushika no munsi nizehe ntamba bimage murahura nazo kuva challenge. Challenges. You know me, I'm not apologetic. I may say things that Father helped me. So challenge, of course, challenge yambere financing. Ibi bikorwa n'amahera menshi cyane bitwara. So no venue aba artisti kubironga problem. Ikindi sponsorship. Arahamashira hamwe, atari very cooperative in terms of nibabona kure. Yedi tumaze imyaka 10 tuko turakora. Ibazo umuntu yari afise imyaka 10 baravuga oya ubu pamoja n'abajene, none imyaka 10 heze umuntu umufana wa pamoja asigaye afise imyaka ingana. So what you ishira hamwe like a bank, by that time someone should have opened up an account with you. You see what I mean? Change yari afise assurance company, yari mujene ubu yakuze. So amashira hamwe ategeza kwiga urashaka kurana n'abakiriya be wawe. Ngatwebe pamoja turakurana n'abakiriya be wacu. Yes, tuguma tuivoa, turashizira abajene, turashiza abana, but we keep on evolving. So ama challenges ameze guco. Ikindi aba artist, haraba artist batari cooperative. Batazi kukorana, batazi kufashanya. Utamuhamagaye kuri afishe nasho kupataja, kandi mwakorana kuva kera. Kubera nuwa muhamagaye arumva nimuchikorana, but every artist afise season yiwiwe. Kandi buri theme turahamagara umuntu kwenekene theme tufise na frequency umuntu afise uyu mwaka, kandi nibikorwa ariko arakora ariko arasohora indirimbo. Hari no mu artist adasohoye indirimbo umwaka wose avuga ndashaka kuba kuri pamoja, kandi utamuhamagaye arayivuga nabi kubera niwa muhamagaye. So izo nizo challenges uhura nazo. Hariho n'abandi iyindi challenge. This is one of the biggest challenges. Hariho n'abapasteri bandi kubera abani ministry nibayitahura. Ministeri abani babonye aba DJ, abaraperi, bibaza kuhimbaza ni one style of worship. But Imana tuvuga tuhimbaza Imana with all instruments, with all types of things. Wewe muri rapeli is poetic, express muri poet. Wewe Imana yarakuhaye ijwi. Hari uwundi yahaye. Urabona ibi bintu n'ugucapa
iyi logo kuyizana n'umuntu ni creative nawe ariko arahimbaza Imana, wewe uri kuri kamera uriko urahimbaza Imana kwimera. So kwimbaza Imana si kuduza amaboko gusa ukaririmba akaririmbo nyine kari calm, niko kwimbaza Imana gusa. You worship God with all kinds of instruments, with all kinds of music. So hari artist pastor bavuga biriya niby'abajene cyane, biriya ndirimbo baririmba. So iyo narrative nayo dushaka kuyikureho, kubwira abapasiteri bagenzi bacu tushaka igihugu gitera imbere, tushaka amashengero yacu atera imbere, tutegeza kuba open. Message iguma ya Jesus, message iguma Yesu, but Yesu kera yaje kuri boto, bamwizane kuri bato, uyu tusigaye tumugira muri microphone, uyu tuvuga ingoma. None hariho evaluation, but ubutumwa buguma bwa bundi, but method of transmission. Kera aya ma television, now tufise podcast, tufise online TV. So but the message still remains, the message remains the same. Nitwaje kukuraho Yesu aguma umukizwa, kandi niwe mukiza wacu, n'igitabo nico kiriya tusoma, but delivery iguma ihinduka. Yes, pamoja ni mbono nini ya cyane gose. Ngaha turi kuri 0.000011. Ibintu jewe mbona nakugize gicapo, je mbona pamoja ibe festival igira indwi. Musi wa mbere tugira reggae, wa kabiri tugira hip hop, wa gatatu tugira rock, wa kane tugira kirundi, igisirimba. Saturday nyene ikintu kinene ya mbona abantu bavuye muri Canada, abaye diaspora baje kubera pamoja. Hari amatenti kuri Tanganyika, kuri cyangwa kuri beach, abazungu, abanyamerika, abajamaica bose baje ngaha mu Burundi guhimbaza Imana kubira ikintu babonye ngaha. So ni wewe you remain to judge for yourself. Urabona twashitse, we haven't reached, tuko turakora. Yes, hariho itambuko twagize, but igicapo ni cyari kinene ya cyane. Nibyo gituma tushaka abantu benshi baje batugire. Kandi ndashaka kushimira amashira hamwe atushigikira. Kandi ndashaka no kubavuga amazina muvumve neza na neza ko n'abantu beza cyane. Hariho abantu bitwa Mirego, of course twamuvuze, Buja Events. Kuva kera Buja Events guma nacu. Uriya mwaka twarakoresheje Living Events, tuguma tukorana n'amashira hamwe atandukanye. Yabonye imbonyo yacu akavuga ndashaka kubasirikira. Sandy Products, uyu n'umukobwa mugeme w'umu-entrepreneur, turashaka kubashigirika cyane no kubashimira. Agiko Insurance Company akavuga you know what, tuwe turashaka kubafata ku mukono. Ubaka Nation murazi n'umujene ashaka gushigikira, akana akora ibintu biza, nawe turashaka kumushimira. Great at Vision, you know, ama idea ama evenement, murabona ama toilet muri public, kandi byatanguye kubera ibintu two turakora. Yabonye event akavuga turashaka kugira gute, akaza nawe akabituzana. Clean Concept inishira hamwe ikora isabuni, amazi. Aba batushigikire cyane gose, umwaka uheze baratusponsorinze event yose, kandi turashaka kubashimira cyane. World Beach numu sponsor mushasha akavuga reka nanjye nze ndabashigikire. Yes, nakutere yiwe turi, but tuje muri the public barakavuga umutima mfise reka ndabashigikire. Hariho ho consult n'ama idea. Hariho na Johegwa nishira hamwe yaba y'umujene Prince ari hariya, wowe arajana imikino y'abana. Uyu mwaka turashaka gukira hakantu gashasha, turakushiraho n'imikino y'abakuze. Roho uheruka kushikina ryari? Hari abandi mwabonye bouncing castle mukavuga yo twebe twabigize mu myaka yacu. Twagiye kubizana wewe n'abana bawe muze mukine. Arahaba you know abana babiri batakina n'abana. Oya muze karibu dukine. Karibu n'abana bawe. Mwese family, papa na mama, enjoy together. Kandi uriko urumva umuziki mwiza cyane. Uri muri environment utori kikakaza umwana wawe yabonye ibintu bitameze neza, cyangwa umujene agiye mu bintu bitatahurukana, but we are here to give positive energy. But above all, Yesu remains at the center of it.